Turabahaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muri mu mpande zine z'isi. Turabahaye kaze na karibu muri kino cigwa tugiye kwigira hamwe c'indongozi yo kwiga Bibiliya. Murabizi yuko twama tubashikiriza ivyigwa buri munsi vy'indongozi yo kwiga Bibiliya, kandi turizera yuko bimaze gufasha abantu benshi mu gukura mu vyampwemo no mu gusabikanya ijambo ry'Imana mu miryango, mu bagenzi n'ahandi. Uno munsi tugeze ku cigwa kigira kane cyo mu ndongozi, aho dufise icigwa citwa ngo ububasha bw'isengesho ryo kwinginga. Gusenga murabizi yuko bifise ububasha. Uno munsi rero turaza kurabira hamwe ububasha bw'isengesho ryo kwinginga. Nico cyumviro tuzogumako mwino ndongozi muri ino ndwi yose. Reka imbere yuko tuja mu idonido rya kino cigwa tubanze twiragiza Imana mu isengesho. Mana yacu iri mu ijuru, turagushimiye kuko dukunda kandi utwitwararitse. Turashima kandi kuko wama wumva amasengesho yacu ukatubera inyishu nuhabwa icubahiro. Turaguhamagaye muri kano kanya kugira ngo kino cigwa kijanye n'isengesho utwereka akamaro karyo, kandi utugire abantu bakunda gusenga mu izina rya Yesu, amen. Bibiliya mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa 4:31 tuhasanga inkuru y'ibintu vyashitse ku ntumwa za Yesu. Amaze kuduga mu ijuru, murazi yuko yababwiye ngo nimugende mu gisagara murindirire mu nzu yo hejuru isezerano nabasezeraniye. Hano rero dusomye dusanga intumwa zarabikoze ziragenda mu nzu yo hejuru, maze mu nzu yo hejuru habaye ibihe vyo gusenga, kwiga ijambo ry'Imana. Umuntu wese arisuzuma ku mutima uko ameze, bose barihana baratura babikuye ku mutima ivyaha vyabo, maze inyuma y'uko gusenga binginga kandi bihana mu buryo bwimbitse, haciye hakoreka igitangaza gikomeye cyo kwigaragaza kwa mpwemu yera mu nkomezi zidasanzwe. Ivyo turabizi ku munsi wa Pentecote, aho mpwemu yera yigaragaje mu birimi vy'umuriro, ku buryo abantu bose bari ngaho bibagije mbere yuko ari ibintu biteye ubwoba, bumva intumwa zivuga izindi ndimi. Ariko Petero arabasigurira ati ntimugire ubwoba, ntitwaborewe, si isanganya, ahubwo ni isezerano. Twari twarasezeraniwe yuko mpwemu yera azoza kandi akaza mu nkomezi agahabwa abantu bose bazoba bamurindiriye. Rero hano batweretse yuko isengesho ryo kwinginga rizana mpwemu yera kandi rigatuma ubuzima bwacu bugira inkomezi nk'uko tubibonye ku ntumwa. Rero batwereka yuko mu gihe dusenga ni vyiza yuko dusenga, turaja mu makoraniro tugasenga, turasenga hagati mu muryango, turagira integuro zitandukanye zo gusenga. Mugo hano batwereka yuko umuntu ku giti ciwe akwiye gutegura ibindi bihe vyo kugira amasengesho y'umwiherero yo kwinginga, tukiherera tukingingira Imana twicishije bugufi, kumbure twisonzesheje, tukayitakambira mu buryo bwimbitse tuyinginga. Iryo sengesho ryo kwinginga hano batwereka yuko ririshugwa kandi ngo rikora ku mutima w'Imana, ku buryo Imana yishura vuba ayo masengesho kandi ikadukorera ibitangaza. Hari amajambo yanditse mu gitabo c'umwanditsi Ellen White, igitabo citwa Ivyakozwe n'intumwa mu Gifaransa Conquérant Pacifique, kuri page ya 31. Nshaka mu nkundire nsome ano majambo. Aravuga ngo intumwa ntizasaba iyo mihezagiro kuri bo bonyene gusa, bari barajwe ishinga n'umutwaro w'agakiza ku bandi bantu. Bari bazi yuko ubutumwa bwiza bukwiye gutangarizwa isi no kwipfuza guhabwa inkomezi basezeraniwe na Kristo. Hano twumvise ivyumviro bibiri muri ano majambo. Icya mbere, bari bafise umutwaro wabo kugira ngo nabo baronke inkomezi kandi bezwe. Mugo kandi bari bafise n'umutwaro w'agakiza k'abandi. Ivyo nivyo vyatumye basenga binginga, maze Imana yishura amasengesho yabo, baronka inkomezi kandi baronka n'umwete uvuye kuri mpwemu yera wo gusanga abandi bantu bose bo kw'isi bababwira ubutumwa. Rero reka muri ino ndwi ndabatumirire muri kino cigwa kizotwereka akamaro k'isengesho ryo kwinginga. Hanyuma kandi ndabatumirire twese kuba abantu bijukiye gusenga, bakunda gusenga, binginga Imana, biyingingira bo nyene kugira baronke inkomezi, kandi bingingira bagenzi babo kugira ngo n'abandi bafashwe. Imana idufashe kandi muri ino ndwi tuze dukomeze kubana muri bino vyigwa kugira ngo natwe duhinduke abantu basenga kandi mu buryo bw'inkomezi. Ivyo ndabasabira nisabira mu izina rya Yesu, amen. Reka mwebwe mwankurikiye, mwebwe twari kumwe muri kino cigwa,
mu kukirangiza tukirangize twiragiza Imana mu isengesho. Urakoze Mana yacu uri mu ijuru, turi intumwa zawe muri iki gihe cy'iherezo zijeje kujyana ubutumwa hirya no hino, dufise imitwaro n'ibibazo bituremereye, ariko nk'uko wabereye igisubizo intumwa mu nzu yo hejuru ku munsi wa Pentekote, ukabuzuza mpwemu yera kandi ukabaha inkomezi, natwe turavyisabiye kugira ngo ubidukorere, kugira turonke inkomezi zo gukora igikorwa cyawe mw'ino misi ya nyuma, mu izina rya Yesu, amen.